turavuga ntibumva uno munsi mutangire kwa aplika amategeko ugize accident y'ubwoba kubera swata kaboregwe excès de vitesse mutangire kubarutira amaperemi amategeko arabirikura n'uburenganzira bwanyu ni raporo gusa mwandika mukerekana ikosa yakoze bamusanga bafite ikamyo rigera hariya agace twaza ko ari hejuru adashikirwa uri hasi agashaka kumuhonyanga mutangire kubarutira amaperemi niho hazoba ordre muri aya mabarabara yacu. Hari ibintu bimaze imyaka tubona ngaha muri iki gihugu cacu, umuntu imodoka iramupfana agacahamagara umumekanisi yaho nyene mwikaburimbi, umumekanisi yakirirwa arakorera imodoka aho nyene umunsi umwe, imisi ibiri, imisi itatu, amavuta amena muri ya kaburimbi ariko yonone kaburimbi yacu. Ivyo bintu bantu mujejwe uruja n'uruza mu mabarabara sinsubire kubibona, sinsubire kubibona n'ahantu na hamwe, sinsubire no kubona imodoka y'umuntu yapfiriye ahantu igaca ihagarara aho nyene ikamara amasaha 3 ana 5. Ejo ntituzosanga iri kikira criminality. Uwimodoka igiriye ko ingorane amenye ko ahamagara mayikonge igaterura igatwara muri garage. Sinsire kubona imodoka iri kirakoregwa mu ikaburimbi bitagenze uko muca mumufasha mugahamagara mayikonge mugaca mutwara aho muyishira acazazanya amafaranga y'amande n'amafaranga ya mayikonge muca mumuterurira.